ari umuririmbyi yaririmbye sinzi ko umenga n'icitabiri akaririmba ngo Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Imana irafise uko izobigenza umutima wawe uraguma mu kibanza Yesu nashimwe Yesu nashimwe ego umumarayika ngo w'Imana yahora agendera imbere y'Abisirayeli ngo acaravayo agaruka inyuma yabo ngo inkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo Imana nidutabara ku ruhande rw'Abisirayeli haba umuco ku ruhande rw'Abanyegiputa ngo hacacura umwiza Imana nidufashe shengero ryiza naho intambara zihari urugendo rurabandana ego nukuri naho ibibazo bihari urugendo rurabandana kandi ntiturashika iwacu ariko turi hafi gushika bwira mugenza wawe turi hafi gushika nukuri turi hafi gushika iwacu turi hafi gushika iwacu nimuze turemeshanye nimuze dufatane amaboko mu kwizera nimuze turwane intambara nziza yo kwizera turi hafi gushika iwacu naho intambara zihari turi hafi gushika iwacu nicyo catumye rero Dawidi avuga ati bamwe bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi ariko tweho tuzokwizigira uhoraho Imana yacu niri jambo ry'Imana numvise mu mutima twosangira shengero ry'Imana umuntu wese yongere yizigira Imana nukuri abantu benshi ivyizigiro vyo mu Mana birahera ugasanga yizigira ibindi ariko nagira ndakubwire niwizigira Imana Imana izobana nawe kandi urugendo uzorubandanya kandi uzoshika amahoro niri jambo ry'Imana baryumvise twese Yesu naduhezage Yesu naduhezage nagomba rero mbeze Kaze umuntu ari hano avuga ati nukuri Imana yongera inyongere kongera kuyizigira ukundi kuko yongeze mu mageragezo hari ivyizigiro bihera erega umuntu arashobora gutegwa ivyizigiro bikaba bike vyo mu Mana ukwizera kugahera nukuri nagomba ko dukoraniye hano abakozi b'Imana bakaba bakoraniye hano nagomba ndaguhe Kaze mu izina rya Yesu uze upfukame abakozi b'Imana bagufashe gusenga Imana kugira ngo inkomezi zigaruke ibitero biraza araho Satani ashobora kuba yaraguteye intege zigacika ivyizigiro bigahera nagomba ndaguhe Kaze mu izina rya Yesu ndaguhe Kaze uhaguruka huri kandi nukuri uze mu izina rya Yesu abakozi b'Imana bari hano bagomba kugusanganira nuze intege zirashobora gucika Satani akagutera ugasanga intege zaracitse nkomezi zigahera zo kurwana n'isi na Satani n'umubiri nagomba ndaguhe Kaze mu izina rya Yesu mugize neza abakozi b'Imana turaguhaye Kaze nindagomba kuwa mbere akaza agaca bugufi imbere y'Imana emwe mw'abakristo aho intege ziracika ugira ngaho muri abanyenkomezi reka nuze uce bugufi uti ni jewe araho umwasaza ivyizigiro bigahera ndagomba umwami wanje yongera mfashe ivyizigiro bigaruke nongere nizigira Imana mu ntambara zose mu ngwara ndimwo mu bibazo ndimwo
mu ntambara zitandukanye umwansi yazanye, ndagomba guca bugufi imbere y'Imana. Nanje umwansi ndamugwanye, ngwane neza, ngwane mfise ukwizera mu mutima. Yego nukuri ugasanga umuntu aragwara, ivyizigiro bigahera, ingwara uyimaranye igihe kirekire, Satani yarakugiriye nabi, yaraguteye, ivyizigiro bigahera, umaze igihe kirekire ugwana na Satani, umaze igihe kirekire warihebuye, ariko Yesu n'umutabazi wawe azokugwanira, azobana nawe, azokugirira neza. Nuzuce bugufi imbere y'Imana. Erega kutizera nako icaha. Iyo umuntu atizera, iyo umuntu atagumye ivyizigiro mu mutima, navyo ni ivyaha. Satani akakuronka akabero, akakwereka yuko uri ahantu ho kwihebura, ahantu ho kwihebura. Naguhaye kaze n'umunsi wa mbere niho wowe utanguye neza. Ego nukuri hamwe mu mutima wogira uti reka nje bugufi imbere y'Imana, abakozi b'Imana basengere kugira ngo iki gikorane nzokibemo neza. Ivyizigiro biri mu Mana n'aya majambo y'Imana. Yesu naduhezagire, Yesu natugirire neza. Abakozi b'Imana bagutega ugutwi, bagufashe n'iri jambo numvise mu mutima yo kwizigira Imana, urigumemwo. Imana uyizigire, Imana ni nziza, Imana yacu izokwama idutabara, Imana yacu izokwama itugirira neza, Imana yacu iri mu ruhande rwacu, ntaco tuzoba. Naho umwansi yohagarara, ntaco tuzoba. Naho umwansi yohagarara imbere yacu, ntaco tuzoba. Nimuze tugira ivyizigiro mu Mana, Imana izogenda itugirira neza. N'aya majambo y'Imana abayumvise twese Yesu aduha umugisha. Reka dusabe abakozi b'Imana babasengere mukiriko murabafasha. Imana ibahezage. Twagomba dusenge Imana, dusengere ababene data bamaze gushika, ariko nawe ukiri kuraza nawe ngo abakozi b'Imana barakurindiriye. Uyu no munsi mwiza w'intango, kandi tutangure neza kugira ngo iyo umuntu agomba gufungura neza abanza kumva ko mu nda ameze neza, umutima ameze neza. Rero ijambo ry'Imana rikigira aho rishikira bizogufasha. Reka dusabe umwungere w'ishengero wa mbere wacu abasengere, asengere mwese muje kwa Yesu.